Ndongeye ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara za Cankuzo, Muyinga, Mwaro, Rutana, Muramvya, Bubanza, mwese muri mu Rumonge, Makamba, abari ngaho mu ntara ya Karuzi, Cankuzo, abari ngaho mu ntara ya ruguru, Kayanza, Kirundo, Ngozi, Cibitoke, mwese muri Muramvya, Bujumbura na Gitega, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe nibukoresha ururimi rw'icongereza canke nibukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonde sabone, hama amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bikugerako uko dushizeko inkuru. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane mu mutekano w'igihugu, bivanye nuko ngo umubano w'ibihugu vyompi, umubano w'igihugu c'u Rwanda n'Uburundi wajemwo agatotsi. Igihugu c'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu mbere n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Ninteretse, bakaba barafashe ingingo yo kugara uwo imipaka ihuza igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Benshi rero ngo barabona ko izo ngingo zaciye zifatwa, mbere n'izindi ziriko ziragenda zifatwa ngaha mu gihugu, ngo ari ingingo zitabereye, ngo kuba General Godefroid Niyombare yaraciye ahungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, kandi ico gihe Uburundi ngo bwaragiye bwagiriza ico gihugu ko arico cari yishigikiye canke kiri inyuma y'abariko baragerageza guhirika no gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ngivyo atari icabona kuba Godefroid Niyombare yaraciye anyarukira ngaho muri ico gihugu, akaba ariho ahungira. Umuntu wese yaciye ahunga ubutegetsi ntago aca afatwa, cane cane impunzi za politike ntago zagomba gusubizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, nk'uko abategetsi b'ico gihugu bariko barasaba ko abo baciye bahunga bakaja ngaho muri ico gihugu bagomba kujabukanwa ngaha, bakajabukanwa akanyaru, bakavanwa murantunga, bakavanwa ngaho mu gihugu c'u Rwanda, bakazanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Andi makuru rero, Mutama Agathon Rwasa, uyu aramutswa umugambwe wa CNL, ariko aragirizwa kuba abanywanyi b'uyu mugambwe wa CNL ngo boba bakorana n'imihari yitwaje ibigwanisho, ngo umuhari FNL ngo boba uriko urakorana n'Umutama Agathon Rwasa, mbere n'abandi ba CNL benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko baragenda bagirizwa ko umutekano uriko urahungabana, woba uhungabanywa n'abagwanyi bakorana n'imihari n'umugambwe wa CNL. Abo banywanyi rero ngo bikaba biboneka ko umwanya n'umwanya bagomba guhagarikwa. Ivyo vyose rero ngo biriko biragenda bivugwa kuri abo banywanyi b'umugambwe wa CNL kugira ngo babandanye babafunga, babahagarika, umugambwe wa CNL jagaraze bawuteremwo indyane, basubire kuwuteramwo indyane no kutashira hamwe, batangure kuwucanacanishamwo nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga. Ivyo vyose ngo biriko biragenda bihimbwa na leta ya CNDD-FDD bifatiye ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano, arashaka kwagiriza abenegihugu cane cane abo mu mugambwe wa CNL ko ngo bakorana n'abo bagwanyi bagaba ibitero. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we yumvikanye avuga ko abo bagwanyi baza gutera igihugu abo mu muhari wa Red Tabara ngo boba bava mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ivyo navyo bwari ububeshi, byaragiye biboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yama yashikirije amajambo y'ububeshi, abeshera abantu, akaja kuri mikro za radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu
w'igihugu RTNB agaca ashikiriza ikinyoma ububeshi ari umukuru w'igihugu. Ngivyo biraboneka ko leta yose abashikiranganji abashinga amateka cane cane abava mu mugambwe wa CNDD FDD ivyo baba barimo barakora harimwo ibinyegezwa vyinshi cane, harimwo ububeshi bukomakomeye cane mu vyo baba bariko baragenda bashikiriza. Ivyo rero vyo gutangura kubeshera abanywanyi b'umugambwe wa CNL ko ngo boba bakorana n'abagwanyi ba Red Tabara nabwo n'ububeshi. Umutama Agatogwasa rero ngo barabona ko bishobora kumukomerana, bishobora kumuvyarira amazi ashushe, amazi abira nk'uko biriko biragenda bivugwa. Arashobora kwinjizwa ibohero kuko ngo babona ko mu matora ashobora kuzoba vuba. Umutama Agatogwasa atazohava areka kwiyamamaza kandi ko babona ko ari umuntu ashobora kubabera ikibazo, intambamyi mu gihe baba bariko bariyamamaza. Bakaba rero bashaka kubanza kumukura ku rubuga rwa politike bamwagiriza ivyaha bitandukanye. Ivyo vyose rero biraboneka ko ari ububeshi niba umukuru w'igihugu yaragiye kuri televiziyo RTNB akabesha ko abagwanyi bateye mu Gatumba baje bava mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo vyose biraboneka ko ari ukubesha kandi biboneka aho bazananye naho baba budakeye kabiri. Christophe Rutunduru umuvugizi wa leta ya Kongo akaba n'umushikiranganji w'imigenderanire yaraciye yemanga akemeza ko abagwanyi ba Red Tabara babarizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ivyo vyonyine biraboneka ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye ari umubeshi karuhariwe, ahenda abarundi, ahenda abenegihugu, ahenda ibihugu vy'akarere vyose. Biraboneka ko Ndayishimiye abenshi bari yaje aja ku butegetsi babona ko hari ivyo agiye guhindura, ariko ngo arabandanya kubesha, akabesha isi yose imuraba. Kubeshera Agatogwasa rero navyo n'ibintu bishoboka cane, bakaba banamujana kumupfunga bamwagiriza ibinyoma, bamwagiriza ububeshi ko akorana n'abo bagwanyi ba Red Tabara, kandi vyaravuzwe nawe ubwe ko abagwanyi ba Red Tabara ababafasha ari abo mu Rwanda, kandi navyo vyabonetse ko kwari ukubesha, gutinyuka kubeshera igihugu c'u Rwanda, kandi ngo biboneka ko vyinshi bakoze igihugu c'u Rwanda arico cababaye hafi. Ngo Ndayishimiye ubwo yaragiye guhirikwa yaciye ahabwa amakuru n'igihugu c'u Rwanda ngo igihugu za maneko zaco zari zarahejeje kwinjira mu mamashine y'umukuru w'igihugu, mbere kandi n'abagomba guhirika ubutegetsi ngaha mu Burundi ngo u Rwanda rwari rufise amakuru rwari rwarahejeje kuronka. Baca baburira Ndayishimiye bamubwira ko bamuha ivyabona vyose vy'ukungene umugambi wo kumuhirika wariko urategurwa n'abajenero batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko arivyo vyahise bituma Ndayishimiye afata Bunyoni akamupfunga. Bunyoni amahera menshi yari yayavanye ku mabanke, ayo mahera ngo menshi nayo yagomba kwifashishwa muri ivyo bikorwa vyo gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Hari abajenero benshi bagomba kwishurwa, abasirikari bakishurwa amahera. Ivyo byose rero byari vyatumye Bunyoni avida amakonte yiwe, kuko yarazi ko azokenera amahera menshi mu gutegura ico gikorwa co guhirika Varisito Ndayishimiye. Mwari mumvirije ukungene umugore wa Bunyoni nawe yari yahejeje kumenyutsa ko canke kumenya ko umugambi wari uhari wo gutembagaza Varisito, uwo mukenyezi ya Sente Niyonkuru agaca aba umudame
w'umukuru w'igihugu nk'uko yavuga ko Imana igiye kumuduza gusumvya uko yari umudame w'umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.